Amahoro neza b'abarundi bagenda guca master biciye muri wa mugambi wa Chevening baradufitiye ubutumwa. Mu bisanzwe iyo umuntu azi ikintu arondera mu buzima iyo wamaze kukimenya ntaco bitwara imyaka bigufata kugira ngo ico kintu ugishitse mu buzima bwiwawe cyangwa iyo ndoto yawe yishitse. Jewe urumva incuro zine zose niho narondeye ano mahigwe sinadendewe kuko hari abandi usanga basaba incuro imwe zibiri bakabankira ugaca usanga baciye babivamwo. Mugabo jewe narabandanije kubera ko nari niteze yuko ico cigwa cyo nyene ngiye kuyiga kandi ubwo buryo bwa Chevening nibwo bwonyene mbona yuko bushobora kumpa amahigwe yo kuja kwiga kuri kaminuza mpuzamakungu, hanyuma nkashobora no kugira n'ubwenge n'ubumenyi buniniya nshobora kuza gushira ngaha mu gihugu, hanyuma nkashobora guteza imbere igihugu ciwanje. Rero abandi bose no batera kamo yuko niba cyane urwaruka rufise ivyiyumviro vyiza vyo guteza imbere igihugu no guteza imbere aho babaye, no bahanura yuko batocika intege ngo nuko basavye rimwe bakankirwa cyangwa kabiri cyangwa gatatu, ahubwo bobandanya bagashishikara kugira ngo nabo bagende ku rwego mpuzamakungu bahiganwe n'urundi rwaruka, hanyuma bahure n'urundi rwaruka ruva mu mihinga itandukanye, bashobore no kwiga n'ingene ibintu bikorwa mu bindi bihugu, hanyuma kugira ngo ubwo bwenge bakuye hariya baze kubushira ngaha. Bwa mbere na mbere nakarusho kaniniya ko kuronka amahigwe yo kuja gukarisha ubwenge mu kindi gihugu, na cyane iyo ico gihugu kiba ari igihugu cateye imbere canke gisanzwe kiruta ugerageje kuraba imice y'ubuzima aho usanzwe uherere. Ubwa kabiri nuko ni ngombwa yuko umuntu yitegura imbere yuko ashaka novuga nti gutera iyo ntambwe, kuko novuga nti umwanya uhaca kugira uronka ayo mahigwe hari byinshi uteza kuba uri kuriteguramwo cyangwa utegura. Nobahimiriza yuko bo kwiyumvira umwiteguro, hanyuma kandi nkabahimiriza yuko bijukira amaprograme nk'ayo nka Chevening, kuko akugururira imiryango, akugururira byinshi. Ugerageje no kuraba Chevening irimwo mu maprograme yoba afise inguvu cane gose kuri ino si, kuko n'abantu benshi boba baraciye muri Chevening bafise muri uno mwanya novuga nti ibibanza bikomakomeye biva haba mu mareta haba mu mashirahamwe y'abikorera utwabo. No kuvuga ni programe ifise akamaro cane gose bakwiye kwijukira. Cambere na mbere novuga muri rusangi umuntu wese nibaza ko ari aba muri kino gihe turi muri iki kinjana ca 2021 ategezwa kugira uko ashoboye gose akaba ibijanye n'ingurukano bimenyi internet abizi, abifise, avyamana, abizi cyane, azi no kuvuga azi ukuntu barondera ibintu. Hari abantu bafise internet muri telefone bayikoresha ko WhatsApp gusa na Facebook na Instagram, Google ugasanga ntibazi ukuntu ikora, canke bakuja ku masite kurondera ko ibintu ntibazi ivyo ari byo ukuntu bigenda, bamuhaye ico bita lien ijana ahantu ntamenye ukuntu ashobora kuyikoresha kurikira ibintu. Nibaza ko ivyo bintu no kubanza kubimenya no muri rusanga, atari kuvuga ngo ushaka kugira iki canke ushaka gupostula muri bourse canke oya, ivyo no kubanza kubimenya, kuko nibaza ko biri mu bintu rusangi twakuba dufise mu buzima bw'ubu muri kino gihe. Kubwa Chevening rero kuba bashaka kujamwo bayirondere. Ubwa mbere na mbere no kubanza ugasoma neza ukaja kuri site. Arigiye kenshi mbona kuva mu 2017 ngarutse ndaronka abantu bansaba ubufasha, bambaza ukuntu vyogenda. Namubaza nti wumva no gufasha iki, aho ukeneye gufasha ni hehe? Agaca kubwira ngo mbwira ivyo ari byo, mbega bimeze gute. Ngaca numva ibibazo ambajije, ngaca numva ko atarasoma. Vyiza rero no kubanza ukagenda site internet yayo barayifise, umuhora wa internet wa Chevening urahari, baranakoze umuhora wa Chevening uri ku Burundi gusa, ukagenda ugasoma ko vyose, ukabisoma cyane. Ikindi kintu naco nagomba mbanze nsaba abantu ko cyane ugwaruka
bomenyera ubunye muri kino gihe cy'injana ca 21 indimi zishoboka zose umuntu yoziga akazimenya. Igifaransa kumbure ababize ngaha mu Burundi twagize amahirwe turakivuga turakimenya. Icongereza naco kenshi kirakunze kutubera intambamye mu bintu bitandukanye. Nibaza ko coco kiranoroshe ngeranije n'igifaransa. Icongereza kandi kiroroshe kwiga cyane gusumba ngeranije n'igifaransa. Rero bakimenye. Hanyuma kugira ngo biborohere gusoma ivyo gusoma makuru ajanye niyo bourse kuri Chevening no kuko mu kuyironka ukuntu bayitanga barabaza ibibazo mukavyandi mukishura uko kwishura muri benshi murahiganwa mu bisanzwe batora rero washikiza ivyumviro vyiza navyo urashobora kuba bifise mugabo ururimi ubishikirizamwo rutameze neza ivyo vyumviro vy'iwawe ntivyoza ngo biboneke ko ari vyiza. Rero ivyo bintu bibiri novuga umuhora wa internet abantu bawumenye bawukoreshe nturiko email gusa nturiko WhatsApp gusa nturiko na Facebook gusa uriko ibintu vyinshi bitandukanye. Hanyuma icongereza naho coba kijya twiga mu ishuri kirakwiye burya habura gusa kugikora kirakwiye nshatse kuvuga muri mu bijanye na n'indimburo mu bijanye na eka mbere n'amayagushima mu ndimburo ijya ndimburo y'icongereza twiga mu ishuri kuva twebwe hari kuva mu 8 gushika uheze amashuri yisumbuye bijya birakwiye kuko mu ndimburo ubufise ibintu byose bikenewe gusa habura kukivuga habura aho tugikoresha. Ubu rero haraje ibintu byinshi bishobora gutuma icongereza mushobora kukimenya bitagoranye. Hanyuma kenshi abantu bahora bavuga bati iyo uzi Kirundi yumvire mu Kirundi ukavuga mu Congereza mu biroroha gusumbya ko kwiyumvira mu Gifaransa ukavuga mu Congereza. Yego bagenzi ikibwirwa n'icumva icerekwa n'ikibona.